iyo ndege ntibaho ariko bwabaye uburyo bwo kwiba igihugu bwo gusahura igihugu buri mwaka twarigeze kugira Falcon 50 yarerura umukuru w'igihugu bayiririye bene murango bafunguye amaso. Muramutse ubushize nakoze video mvuga ku bijanye n'ikintu cy'umucezo wa ndani ubusuma ubunyoni amayeri umukenyuro hari amatermino menshi bakoresha gusuka icuka mu bantu CNDD-FDD ikoresha kugira ngo isinziriza abanyagihugu ariko na cyane cyane ibibe ibasahure kuri yari kugwenge nkuko nyine babivuga. Muce gano rero haravutse abantu benshi umuntu ya novuga ko nameze nk'utegera cyane n'umuntu yitwa Emmanuel Ndereyimana yahoze kwanza ari mu mugambwe CNDD-FDD nibaza ari mu wa mbere bawutanguye ground zero narakoze video kuri ivyo nyuma baramwiruka ko bamutera umujugujugu warabasigara hunga ariko aguma ari active mu bintu vya politique cyadufate mu biganiro nk'ibi. Reka rero mumvirize iki kintu je numvise cyamfashe neza kubera ari kuvuga ku bijanye najye amafaranga wuzohora wumva muri leta ariko avuga ngo hari indege iri muri Spain. Je hari umuntu turavugana muri weekend havugana ariko wowe umuntu ari hanze we ko ufise imodoka uzantu ufise imodoka iyi modoka ipfuye ntibigikora ucijana hano muri garage ukayirihera garage ugacira no mekaniki azarayifixa canke uyijana kuri scrap yard yiba written off bakane baguha 10 ukatwarayo hanyuma ukaca kurunda yindi modoka. Nta kuntu ushira imodoka hano muri garage imodoka uzi ko itazofisubiye gukora ngo gumuyishurira amafaranga forever and ever. Kumbe iyo ndege nibaho iyo ndege da previo numva kandi ufise sanse iyo ndege nibaho n'abantu bazabara collect amafaranga usabajya ngo ari kuba fixa indege ira hano. Ese wowe nkuko navuze wo maintaining imodoka tubifatemo abantu we imodoka yopfa ukayibika ahantu idashobora kuja mu ibarabara canke mu muhanda ukazura yitangira amafaranga yaho hantu paritse ugotangira n'umuntu azaza guhindura amavuta guhindura sepa kuraba engine maintenance nyene general ivyo société stupide mugabo ntabwo wari stupide ahubwo wari ubwenge bakira amafaranga kundagira fictitious iri in fiction bakagenda bakayajya hanyuma ngo bariko barepara indege yo muri Spain kubera kandi igihugu atamuntu abaza amaresi bavuga ivyo bishakiye bagakora ivyo bishakiye ariko ratumwumvirize uyu munywanyi mwene wabo. Okay, Emmanuel Ndereyimana vuga duhabwe. Narinje kongereza kubijanye n'igisaratoga ona ko buri mwaka leta y'u Burundi irasohora amafaranga yitwa ngo nayo kurepara indege iri muri garage. Donc ni indege bacapuye mu mutwe wabo iyo ndege ntibaho ariko bwabaye uburyo bukurikije amategeko bwo kwiba igihugu bwo gusahura igihugu buri mwaka muri Espagne. Ayo mafaranga arasohoka buri mwaka iyo rero muri ko muramwumviriza neva aboroga avuga ngo kumengo ni marayika Saint-Ange kandi umugamba wuzi n'amafaranga acaja mu mufuko wiwe nabiwe abo bavyumvikanye. Iyo ndege ntibaho indege yitwa Air Burundi ndabonye ko bariko barahindura amazina ngo bashaka kuyita Burundi Airlines. I Burundi mu Burundi twarigeze kugira musongati turagira amapeti porter indege ntonto zikora ingendo Uganda Rwanda Tanzania hano hafi izo ndege zarabayeho. Twarigeze kugira Falcon 50 yarerura umukuru w'igihugu amakuru yayo muyazikundusha bayiririye bene murango bafunguye amaso twese turaba kugeza uno munsi. Murabizi neza ko umukuru w'igihugu iyo ashatse kuja ahantu asaba lift canke akipakiza kujya kwanje yo ashatse kuja ahantu nja kuri agence ngagura itike y'indege nawe ni kwa bigenza. Hari gihe tumubona umukuru w'igihugu cy'u Buganda yamupfuye agasoni yamurungikiye indege. Hari gihe tubona umukuru w'igihugu ca Guinée Equatoriale Obiang yamurungikiye indege imudeplace. Iyo batabikoze yipakiza muri Kenya Airways, Ethiopian n'izindi. Isigura ko Burundi nta ndege ufise. Niyo iri Madrid isohogwa amafaranga buri mwaka
ico ni gisaratoga. iki kintu cyo gufata indege yapfuye aho kuyiscrapinga dufate ko batari ko barayige dufate ko ivyo yavuze atari ivyo okay ko hari abantu ngaho baja kuza ivyo nta preuve mufitiye okay ntidufite na preuve du contraire ntabwo urasaba amaresi ngo urabe ko iyo ndege vy'ukuri ikiraba repare irikiraba maintained kandi irikibitswa hano ariko dufate nuko kumbura ivyo bishoboka ariko wowe utari kijuju utari umuntu uri idiot uri umuntu uciye ubwenge wofata ikintu capfuye ikintu giye high maintenance kuko indege iri high maintenance naho uyiparika urabona ukuntu kiba kingana ni estate real estate muri Europe irazimvye cyane ku buryo parking y'imodoka I swear hari ibisagara parking y'imodoka usanga igura ibihumbi 100 ushatse kuyigura ujaye kuyikosha ku murese pa usanga ari nk'amadolari amajana ku kwezi parking y'imodoka. Now we talking of indege ibintu indege ishisaba niyo nyene vya maintenance saba ibintu vya safety check ko kuma checkinga ko nabwo biparetse bagoraba ko nta mafuta ari kuri kinga kwitari environmental hazard ibintu nk'ivyo woja kuyiparika gute ngaho kandi nubundi utavuga ngo uri kurayirepara kugira ngo uzoyiparike bazohagarika ntabwo bari kuyikora na ni maintenance bazohagarika kuyi maintain ryari ariko mu Burundi bwaheze amafaranga tubirumvira ko ari vya fake iyo ndege ntayibaho mu vy'ukuri ukoresheje ubwenge nawe uvyiyumvire mu abantu bose mu cyubwenge cyo murumva ko nta muntu yofada ikintu ngo azakira amafaranga kitariko kirakora doesn't make sense of mu kigabera umuntu wowe ukasavinga amafaranga uriko wonona. Barundi foko bakimenya nakagoboranje bakoze ko kwiba biciye mu mategeko. Ikintu cyonyine tuzi cyanditse ko Air Burundi abandi turabona indege zabo zanditse ko Airtel zanditse ko amazina y'ibihugu vyabo twebwe ikintu tuzi cyanditse ko Air Burundi ni biro vya Air Burundi biri hepfo ya Triano niho handitse Air Burundi do inzu hagacaba na bus itwara abakozi kuri aeroport canke bataha muhira niyo yanditse ko Air Burundi nta n'igihori iguruka Uburundi bugifise baracafise indege yatanzwe n'Ubufaransa kuri nta n'igihori barafise ingona bakaza igihori kandi bafise ingona ijya nkona niyo Air Burundi nibisu by'ingona ngira navyo nyine biragerege bikatagura kuguruka bikaba Air Burundi noi zikora ama transport muri interne zimwe bita domestic travels nta n'igihori kuri RTNB kugira ngo baze bafata amasanamu bari mu kirere. Iyo ndege barazi ko adashobora kuyijya abafaransa ntibowemerera ni kujya byabananiye kujya ikibuga c'indege ikibuga c'umupira ca FFB narabibabwiye ejo bundi ko basanze ko titre de propriété yanditse kubagira iki ni kujya byanse ko isoko nkuru ya Bujumbura baturiye ngo kibi kibanza barekipera bakoresha ivyo bashaka. Ababirigi bababwiye ati ntibibaho kiretse mugize umugambi ujanye n'ineza y'abanyagihugu bose isoko amashure igituro ca bisi n'ibindi. Ivyo rero ifo ko abantu bamenya ko ibintu byitwa igisaratoga ari kintu bashaka kuzana bakavuga bakereka abarundi yuko ejo birera kandi byose biri mu gipfungu vyirabura andege ibaho nibaze basubire guhenda abanyagihugu. Igisaratoga carakomeye n'uyu mwaka urahera nibavota budget bazosubira bavota yandi mafaranga yo kuja kwirira bita ngo iyo ndege ibarepare imyaka 10 13 14 20 ni indege nyabaki. Ayo mafaranga yonyene uyateranije aguze Boeing nini ya iruta ya indi umukuru w'igihugu cy'Amerika agenderamo yitwa Air Force One. Ibyo bintu rero bamenye ko aho babusya twari musi y'urujo twarabahinyuye nibagezaho byo bamaze kubesha abanyagihugu birakwiye nayo mafaranga imbere y'intahe turakeneye ko babaza neza nabo bashikiranganje bigira aba complice donc bakingira ikibaba abasuma nka Ndayishimiye barakwiye kuzobibazwa imbere y'intahe y'ukuri apana y'aba procureur buno musi nako nagira nongere ko murakoze. Iki kintu kiri gikomeye cyane imyaka 10 na indege iri kirakogwa no ishyiramo logique
nta kintu ko imyaka 10 ico kintu kiba ari scrappy kiba kuri scrap yard bakaguha 10 ya meto bakaja kuyirecyclinga cyangwa ukagiheba ukagitanyene kuko nta kundi bigenda writing off bo ikindi aviation afise insurance kumbure insurance ukarekipera duke twa insurance hanyuma ugacikana uko ukongereza ayo uri kura besha ngo uri kurayikoresha nayo yukupangisha ahantu ipanze iparitse hanyuma ukagura ikintu gishasha naho woshira kwa yandi mukaguze gishasha mukaba nta kuntu ugumo ufixinga scrappy forever and ever ayo n'amafaranga leta abo bagabo bari kubarajya ariko bakaba bafite umunoho aho gafite umunoho urenze donc ikintu cyose bacha kujya every single thing kuva kuturayo umunyagihugu yateye ku gatumba gushika shoyaga koko ukageza ku ma stade urumva ngo bagomba ku stade yiriki wa mugabo uyijya nkande ukujya isoko ujya kuyiriki abantu bagakina ngo kugira iyo nda yawe yuzura abo gafite umunoho abagabo n'inda ndende bateye ubwoba bo reka rero ndabe iyo ndege ko hari ahantu twobona kuko ameme uyufise fleet ugiye kuri Air Rwanda washa kubona fleet bafise ugiye ku Rwanda Air ugiye kuri Ethiopia Airlines ugiye kuri Kenya Airlines ugiye kuri Malaysia Airlines ugiye kuri SEPA South Africa Airlines British Airways urabona ama fleet bafise ama voyage bakora n'ibindi n'izi information nyinshi reka rero turabe mu Burundi ico bafise nagiye kumera nk'usecinga ndabe ico batwereka reka turabe yes it has got ikintu bita Fly Burundi also known as Fly Burundi okay ngiye Burundi Airlines yitwa kuri Fly Burundi njanja kuri Fly Burundi wow wogira ngo ni website y'abasikamera niyo usanga isayangana mugabo atakintu bafise urabona ko ari website ikwiye mu vy'ukuri reka ndabereke the menu here i menu bar maybe I don't need it. I want to menu bar Fly Burundi beautiful logo irafise SEPA Fly Burundi Explore GSA careers umva bashaka no gutanga akazi travel alerts reka ngike kuri careers ndabe aha akazi batanga Fly Burundi iragiye join our team urabona join our team ni company ikora ndio nizi Saratoga ukabona ari hanze opening position ariko ngo we have currently 0 open position urumva n'ikintu nyine cyo kuha ana bafite ngo career growth donc bagiye barakumbura barakopia website y'indi company ikora neza bo hanyuma ucubaza none ngaha airlines nyinshi haba ugura itike hehe sindi ko ari Fly Burundi I don't know Fly Burundi reka tugura itike kuri Fly Burundi urabona it's serious around departure onda ko ari aho departing uva reka fate kuva Bujumbura Amerika ndadaye ko ugiye SEPA Juba why not dufate ko nzogenda mu kwi11 cyane kabiri washaka tariki 12 nje ngaruka tariki 28 zo kwi12 nyene mu mwaka wa 2025 reka mfate ko ari nyene ndi flyinga and we search spin look nothing comes okay search flight please look basuye kumahanga from origin ibi sinari nabishizemo kweli okay Bujumbura going to Juba ibi nabisizemo mugabo basuye kubimbaza amen okay class economy search flight you see there's nothing you need Saratoga guys look no flights found where are the flights Umani Saratoga is pure sample of the website umengiri function umugahita function idakora bafisa ama menu nta nimwe ikora oh my goodness urumva nkaha nk'uyu muntu maintain website nawe nyene ahembwa amafaranga abari umuntu wiwabo ariko arakora website atakiuna kimikora iraho gusa yo kuhenda abantu hanyuma umenga n'abasikamere
Hano asikamere indege nziza cyane, a nice 2 rows whatever, look, a good Airbus fleet bari kwerekana ko bafise nk'uko umenga iyi ndege irahari uzohava ugenda. Bo reka turabe destinations. Man, iki gihugu cy'iwacu n'abaswahi n'abasikamere barenze, naho na destination. Reka turabe iyi flying ija destinations, tarara, fly Burundi, fly Burundi, fly Burundi. Look, zero stuff. Murabona kayemu, murabona iri bara i website, kavuga ngo website ibiki irakora ubu nukuvuga iba maintained, barayira amafaranga buri kintu. Website bujya ufise hosting, sinzi hosting ko bayita mu ki. Hari nomero yo guhamagara, wowe yahamagara kumviza muri quartier asiatique ya Avenue Kironda Daye. But in any case, urabona nta destination zihari, no destinations available, no n'indege iyi website ijahe, iyi website bari kurira amafaranga y'iki, there's nothing you can do. Na information nane sinzi ko mabonye ngaha bavuga ngo there's no destinations to explore. When nakwiba abantu arabasoma arabaswahili kweli. Saratoga, there is no air, nta ndege bafise, ariko bafise a nice looking website, ifise a good menu. Umanuke ngaha kwanza, umanuke hepfo barafise footer iriko ayandi ma links. Umva n'ibintu vyi fake, the whole thing is a fake. Igihugu cyose kiri fake. Isi Saratoga all over the place. Na bwabone how deep it goes, man. Tongi Fly Burundi ifise a good website that contains nothing, mugabo hagomba kuba hari umuntu I maintaininga on a daily basis. Donc urumva ko ari Saratoga all over the place, nta ndege ihari, nta bari ko repara, nta ndege iri kuba repaired muri China, muri Spain or whatever. Ni Saratoga gusa, abagabo bakira amafaranga bakayashira kuwinyuma, hanyuma gacaja ku radio ngo hari indege turiko tura maintain. Ngo urabona ngo indege ngo ahaniri uraharihira, noneho na maintenance ukayirihira. Are you an idiot? Sawa, mugira umunsi mwiza. Bye bye.